Shalom, ni Chris Ndikumana. Nashaka gushimira abantu bose mwaje mu gikorane cyabaye ku munsi wa gatandatu. Twarabonye ubwiza bw'Imana, twarabonye Imana yerekana mu buryo budasanzwe. Ariko rero mu nyuma twumvise amakuru atubwira yuko ari abantu bavuye mu gikorane bagira ikibazo, bagira isanganya, hari abakomeretse, hariho n'ababuze ubuzima. Rero byatubabaje cyane, tuko turabasengera kandi turahojeje gose imiryango yabuze. Tubasengera kugira Imana ibakomeze. Kajya kantu yagacishije ko nkumengo ariko arikura komsi numukiriya mugwa mudufata twe nk'abantu bagiye muri bisi ngo turabona umukonvoyeri umukiriya yinjiye muri bisi arakwinginga mugabo usohotse ni wende mbiyo twashaka tsabiba baskarufise ko abantu bapfuye none yari gufata amasaha ngaho nta masaha yari gufata me yari kubivuga apana ariko ariruka nk'ubucerewe je singo ndavuga ukwemera kwa Chris Ndikumana singo ndavuga ukwemera kwa Chimamanda kuko ukwemera k'umuntu hajya mutangana musaza Chimamanda asenga kandi gose hajya mutangana musaza Chimamanda asenga kandi gose n'Imana ikamwumvira muvugire wewe nyine sindi ko ndamuvugira Imana ivuga ngo usenga asenge mu kuri no mu mutima asenge mu cumba ciwe yiyugaranye nasengera mu kiraro acaza aho by'abantu kuri background none baguhuvye nuko usanzwe uri hubisaje ushaka guhuvya Chimamanda wewe uri kuvuga yuko Chris Ndikumana yisha abantu urafise ikimenyetso sisa 66 waramaze kumwandikako niwe wamwinjije bega vyoshika nico kibazo Chris Ndikumana ndamubaha kuko jewe nta muntu numwe avuga yuko akorera Imana canke yo batayikorera fise urusha bwo gucira urubanza kuko ibanga riri muri we n'Imana akorera imbere yuko agira yindwi avant de faire la septième nimba bishoboka bakazinya amatara. je voudrais demander qu'on éteigne mais vous gardez les lampes de téléphone qui reste seulement les lampes de téléphone. Wow. Ayani nazime nimuzimya yandi mais éteignez les autres lumières sauf les téléphones. Mitegure préparez-vous. Yabwiye Yosuwa il a dit à Josué yindwi ni avuga quand la septième trompette va sonner nimurindire ko ndakubabwira n'attendez pas que je vous dise inguvu zosigaranye zose toutes les forces qui te restent semera n'inguvu zawe tu vas zose crier de toutes tes forces. kandi hari abantu baza gukira izindi ndwara il y a des gens qui vont encore être guéris. muri ako karuru. Yes hello bakunzi ba Gatech TV this is Mr. Vibe nkuko mibona twamaze kwishikira ku rubuga rwacu urubuga rw'umugisha n'umuhezagiro uyu munsi rero natumiye umutumire mutari mumenyereye yewe nta kintu na kimwe cy'umutumire ngene cyane kwanza nk'umwana ari mu rugo gusa rero no mutumire urabona yuko atanguye no kuvuga ntaranamuha n'umwanya nikibazo nukuri je muze kumvugira kuko jewe ndagiramiwe iki kiganiro ndagikoze numva umubabaro mu mama yaba mubona amarira akoroka mu mutima je Mr. Vibe ndababaye eka n'ubugirurire Vibe reka tumaze tumwakire dada baramutse hi my people murabameze neza so guys jenje kuri za Mr. Vibe umufana wa Chris Ndikumana mbiri za dada dukore ikiganiro ukore nk'umujournalist apana nk'umufana sawa mu bisanzwe jewe iki kiganiro kuba nagipanze ubwa mbere yuko amajambo twaguma tuvugana wowe inbox unyemeza usubira unyemeza jewe nje kwerekana ibimenyetso fact ibimenyetso vyerekana yuko zijya nzambandwi zavugijwe we nawe nimbura ku ruhande rwa Chimamanda je nta ruhande na rumwe rw'umuntu numwe ndiko ariko je ndiko ndabivuga nk'umuntu yari ahari wewe ubivuga nk'umuntu yari ahari nanje ndabivuga nk'umuntu yaravye ivyabaye icambere icakabiri nunakoresha ubwenge mu kwiyumvira sivyo bakunzi ba Gatech TV twebwe ikibazo dufise we nande abayoboke bakanguka n'abakunzi b'igikorwa c'Imana apana abayoboke bakanguka mu bisanzwe twebwe tugomba gutanga umuco n'importe uwo muntu wari wese utanga nkandi nk'umuntu yashitse agomba kubesha uyu muco ya Chris Ndikumana yemera bapfuye aho zatwara yumvise irimo gucisha kugira ariko sabo yishe erega sabo yishe benshi bavuga ngo Chimamanda wewe uri kuvuga yuko Chris Ndikumana yisha abantu urafise ikimenyetso sisa 66 waramaze kumwandikako niwe wamwinjije bega vyoshika nico kibazo
bo je nibaza ko hariho ibibazo abantu bagenda barabaza kandi nawe yo mu kwibaza si igiteramo ca mbere kibaye mu gihugu cacu gifise abantu benshi ni ca mbere ariko vyama vyabaye kandi ahantu hato wasumba etesi ni hanini monana kandi etesi afise amasorti menshi n'amaentre menshi ikibazo giguma kigaruka ni c'abantu bapfuye hanini ica mbere ica kabiri ni c'ukungene umengo manzuri ndijari kintu kincanganya hajya Chris Ndikumana ni pasteur ni apotre ni mu evangeliste no muvuga butumwa Chris Ndikumana ukungene umengo ntiyabishizemwo inguga ntiyashatse kuba hafi ababuza babo ikindi kiguma kivugwa ni ikibazo gute bitosubira kuko siga mbere bingu bibaye ni rya kabiri no mu gitaramo ca 2023 vyarabaye 2023 wozana amafacte gatatu Jeko naguharirije kuva ukore nk'umujournaliste sivyo ariko no yarondera ntayo nubura mugabo ikintu gihari ni kimwe bapfiriye kwa Chris twemeze ikibazo cabaye je ndavyemeza carabaye ikibazo carabaye cuko bafashe ikibanza peut-être kitagenewe kwakira abantu benshi bagishiramwe abantu benshi canka bateguye kijya giteramo hariho ibintu bimwe bimwe bari bakwiye kuraba bijanye n'ivy'ikibanza uri kurategura igiteramo batarazi nkibi ibintu vya safeguarding sivyo na kumwe ushobora gukorera igiteramo ahantu nkahajya ata delimitation hariho delimitation yigeze iba ariko barayigize ndibuka ko babwiye abantu bazana intebe kuko abantu barageze igihe baza barizaniye intebe barati intebe mwizaniye twamaze gukwiza ikibanza intebe zijamo ubwo ivyo abazanye intebe ntibemerewe baranatanga na limite abapolisi umuntu yazanye intebe ntiyinjira ico ni cambe hanyuma ikindi ca kabiri abantu tujya dustendi bagira tuzibira abantu ntibinjiranemo twari duhari ahantu hose umuntu yarashobora kuronka haca kibazo cabaye kugusohoka rero ndabiguha none no ngaha muri yagateke urano uwo muryango wacu ko ntungana si muto ariko ngaho z'abantu 200 basunikana hobura umuntu agira ikibazo rero kiraho nyene gute abantu bavuye gusenga batashe basunikana hari ikibazo icaye kuko twarabonye igitaramo ca Lopez Efisina yari yuzuye twaciye mu kajyango gato kwa Lopez ntabantu benshi bari bahari Efinaitesi nibingana oya aho haruguru umunyakabiga etesi irimo partie zingahe terre zingahe za football oya tugende buhoro dada hajya hano nihangana no kuri etesi sawa ama match nama yabaye kuri stade urigera wumva stade bayuzuye bibiri ko stade ari nto kuri etesi oya okay ko mu gusohoka atabantu baba bapfa ariko dada ndumva umengo turiko turategana imitego si mitego basi vuga wowe wahagaze nta hantu na hamwe mpagaze Chris Ndikumana ndamubaha kuko jewe nta muntu numwe avuga yuko akorera Imana canke yo batayikorera fise urusha rwo gucira urubanza kuko ibanga riri muri we n'Imana akorera je sindiko ndavuga ku giteramo ca Chris Ndikumana gusa ndiko mvuga kubijanye n'ibiteramo muri rusange mu Burundi kuba namba ari cimama ndamwataka ngo abantu barapfuye kubwiwe canke iki arashobora kuba nawe yari cyakiyumvira ibibazo ndiko ndakubaza tuvyiyumvireko mbega ni giteramo ca mbere mu Burundi kibaye kirimo abantu benshi ni giteramo byinshi byabaye kirimo abantu benshi kubera ko arico giteramo hapfuyemwe abantu ico kibazo nawe ubwiwe wocibaza ukaciyumvira kuko ni giteramo abantu bari sanse gukiriramo nitugende kuraba ivyo abantu bavuga kuri rezo socio ngo ababavuze ibi nibi kuko twofa no gutwenga uko rezo socio bavuga vyinshi ari nabavuze ngo ibitangaza ngo birakomeye ngo hajya n'imande ya Rwakarede ngo nakorokereyo ngo agende ngo agira abagwayi bahanguruke so abantu bavuga ibintu vyinshi nashobora kuvuga kuko umuntu asenga kandi yemera Imana ndatahura yuko gukira ntibiva ku muntu ariko aragukiza si Chris Ndikumana kiza ico cyo no kivuga nawe nyine yaravyemeye ico cyo no kivuga kagisubiramo si Chris Ndikumana kiza sikanguka ikiza nukwemera ko umuntu gukiza ku bushobozi bw'Imana kuko muri Bibiliya hose naho Kristo yagenda kugira gukize yarakubaza ndagukorera iki doke ni wowe baza gushaka ico Imana igukorera hama igavuga ukwemera kwawe kuragukijije ariko biratangaje ingene abantu bose bavuga kanguka gusumba Imana tukiraho musanze twakoze kino kiganiro kugira gitorera inyishu yes kuko abantu bose bako baraponda on n'est pas obligé twe nitwaje ngaha guponda normalement turase kiganiro kivuga ibiteramo abantu baratinye kanguka nta giteramo nakinga cabaye iyi weekend tellement abantu
natinye wari kuvyubaha uko wewe yabari nta evenement nimwe yabaye iyi weekend so nibaza ko hari ibintu bitatu bikwiye kwiga turafise ca kibazo twigera kuvuga ngaho mu kiganiro na Rasco mu Burundi nta kibanza dufise categuriwe ibiteramo nta gihari etesi ni terrain yo gukina wa football urabitahura cufata nka hajya bajyana bari hajya haje imvura ntihafutse bari gupfa bagahwe urakoze kuko haca hanyerera hari n'ivumbi baca biruka baja kugama bace bugama mu mashuri ya etesi none dada abantu baba bafite mentalite yuko umuntu ashobora gukora ikintu akabigiriramwe ibibazo Imana ibiboneka bireka ni kibazo canye ne gutegura ivyo bintu canye je nibaza ko dutahura ikintu kimwe namambwira abantu Imana irakora na shetani arakora nitumwa ku bushobozi bwiwe shetani arakora kandi iyo umuntu avuze ngo senga Imana utazi Imana yiwe yariyo hari nabita shetani Imana ndasubiramo bantahure neza simvuze ngo Chris Ndikumana yita Imana shetani kuko ndazi ko abantu kuri content baca bafata ivyo bashaka turiko turasigura rero muri ico gihe hari ibintu biba bigoye isigura ni nka kurya uno musi Imana yomezagiza nk'imiliyoni 600 nibaza kuva ko ari Imana swate nasambanye narose umushugadadi canke nagiye muri film asohoye urazi impamvu turi mwisi aho ubushobozi bw'Imana twabwibagiye tubona ko shetani ifise ubushobozi gusumba Imana cyane ikintu cyose uzumva ngo nukuri ngo yo ni shetani uzumva ngo yagiye mu miti uyo bamuroze uyo bagize ibiki basha no muri Bibiliya Imana yaratera ingwara yaratera imibembe no muri Bibiliya Imana turiko turavuga nico gituma namambwira abantu muri Egypte ukuntu byagenze jewe sinigera nkomata cyane ku bintu by'umukozi w'Imana uko afise ibagagiwe n'Imana kandi ni nkuko ukore ubeshera Imana utayikorera irakugaragaza gusa nyine Imana yacu ni munyembabazi munyakigongwe rero kuvyo bari kuravuga hari bigihe haba ibintu umuntu ariko arakora ivyo bintu bigaba ibisiga bwenge abantu bakabura ingene babisigura akubishira ku Mana acabishira kuri shetani rero iki kibazo je uko no kivuga si kibazo c'impwemu kwa mutera ni kibazo ca mentality ya organisation urumva mu isanze ico nyine wari kuravuga tutaratakana iyo bakaza kumenya ukuntu bashobora kuorganiza nka kurya bapanze abantu ukuntu binjira n'ukuntu basohoka iyo babimenye nicari kuba ikibazo ariko ikibazo kandi kiraja no ku bantu abantu ikibazo kirabagaruka ko kubera iki bivanye n'ukuntu basohotse kuko jewe ndibuka mu gusohoka rega kwera imidugararo abapolisi rega baraduhagaritse manza murindiye turahevura turarindira rero nivyo jewe nabimenye ngeziyo yuko hari abantu warumva abantu bakoma induru igikorane cyaheze mwe mukibaza ngo na Diamond ariko arabavamo canke baracaryohewe mu bibi hari bamuhonyo yaripfiriye je nibaza Mr Vibe ko twahagarara ko kijya giteramo ijya gikorane abagiteguye ari ibintu batiyumviriyeko ivyo rero nituze no kubihuvya hari ibintu batiyumviriyeko kuko je singira amagarare ngo afise ngo shetani akoresha canke iki twese iyo duteye imbere harabavuga ko badusengeye abandi nabo ngo twagiye kwa kiranga sivyo mucaye ku mupfumu je narabajije abantu muvuga mugenda ngo mu mashetani batanga amahera ni hehe ndangira ni hehe urazi ubukene buri gatwiruka turiko turahangayika ni hehe uko turazi ko Imana ikiri ku ntebe y'imbabazi ari ibintu bavuga begexagera sivyo je singo ndavuga ukwemera kwa Chris Ndikumana singo ndavuga ukwemera kwa Chimamanda kuko ukwemera k'umuntu hajya ari gihe mutangana musaza Chimamanda asenga kandi gose hajya mutangana musaza Chimamanda asenga kandi gose n'Imana ikamwumvira muvugire wewe nyine sindi ko ndamuvugira Imana ivuga ngo usenga asenge mu kuri no mu mutima asenge mu cumba ciwe yiyugaranye nasengera mu kiraro acaza aho by'abantu kuri background none baguhuvye nuko usanzwe uri hubisaje ushaka guhuvya ko muri rwa murumvira indirimbo z'abaho byango ngo impa mu cumba bose mucamugenda gutanga mu vyumba oya sico so je novuga yuko pour conclure hari ibintu bitatu bikwiye kurabwa nukuri evangeliste Chris Ndikumana kankwikira akora ibintu bikomeye niko bavuga abantu musumye byaro bavuga canke Imana iri kwirakora ibikomeye iciye muri kanguka ibanga giwawe n'Imana niwe burizi twe ntacyo twomeye neza cyane namba uri gukoreshwa n'Imana amin namba uri gukoreshwa n'ikindi kintu tutazi Imana izokwihanira kuko je nta namwe shobora guhagarara mvuge ngo ariko akoreshwa n'ibi canke biri akwera n'ibanga giwe hajya usanga n'umugore we mu cumba atavyazi
hama ikindi kintu naco ekipe yawe muzuze muraba ibintu vya technique hari abandi bantu bakora ibiteramo abantu bakomeye ufise n'uburyo Chris Ndikumana ufise n'uburyo uzari n'abantu bo hanze kugira ngo ukingire abantu baza gukurikirana ibintu vyawe ushobora gusaba umutekinisya avuye muri Kenya aha hafi ingunyigire terrain uko ibintu bibaye kabiri nanje niyo vya bijya gatatu abandi bagapfa nzovuga yuko ari bitambo vya vrai uko ibiteramo turabijamo kandi vyinshi stade twamatwagiyo mugabo ntibibe hama ku bantu nabo ba profita situation biri kwiraba kugira ngo bici izina ry'umuntu canke bakuvya abandi bantu nabo si vyiza kuko kwamufise ikintu cera ukabonamo akantu agatasha kariko ka noir ugacuvuga ko ico kintu cyose kiriko ubucafu naho nyene ubufise ikibazo nawe mugi wawe urumva kiraho jewe urumva wavuze Chris je nanje ngo mavuge ku ruhande rwa Chimamanda ana ko ibintu ari we yabivumishije mu vy'ukuri Chimamanda aranduta nta naho duhuriye pe ariko nimba yoba ari kavyaza umusaruro imbuga ziwe akoresheje izina rya Chris Ndikumana ariko aribeshe cyane burya c'est le Dieu qui juge nibijya we wavuze nimba Imana ibibona koko nareka acareka kwexagera kagagaraza gucisha nka bijya ibintu by'inzamba imbere yuko agira yindwi avant de faire la septième nimba bishoboka bakazinya amatara. Je voudrais demander qu'on éteigne. Mais vous gardez les lampes de téléphone. Qu'il reste seulement les lampes de téléphone. Wow. Mais éteignez les autres lumières, sauf les téléphones. Préparez-vous. Il a dit à Josué, quand la 7e trompette va sonner, n'attendez pas que je vous dise toutes les forces qui te restent. Tu vas crier de toutes tes forces. Il y a des gens qui vont encore être guéris. Chris Ndikumana yavuze inzamba yindwi n'akanwa kiwe ariko Chimamanda we yaciye agenda arakata rero mu ijambo rimwe Ona ko apotre yavugije inzamba ngo yacaheza igwaja muri Canada n'umuryango wiwe wose. None ntubona yagiye mu gikorana yifise visa mbabari. Yagiye mu gikorana afise visa. Arakantu yo. Hamwe murahapu vuara ngo abantu badafite. Imana je ndemera ko rakandi rakora ibikomeye. Mugabo Imana ikorera kwemera ko umuntu. Rero mwera mbamwemera kanguka nikanguka ibakiza. Mugabo mwemera Imana n'Imana ibakiza. Nico no. Je ari kanguka urumva mvuga mu kanwa kiwanje. Imana jewe nukuri ingene yaje ngaha yashavuye. Kwera iki mudakunda Kristo kuba mbega ishavu kagagisha buryo yahereye he kuri kamera. Niko nakubwiye ati subireka kuvuga nk'umufana vuga nk'umujournaliste. Jewe mu isanzwe naje mvuga nk'umuntu yarahari. Bakunzi bakanguka. Ikiganiro cha ngira meze iganiro ndumu invite. Oya manzure hari akandi kantu we wamparirije. Kajya kantu ko gusaba imbabazi. Na Eric Nyandwi. Kajya kantu yagacishije ko nkumengo ariko arikura. Komsi numukiriya mugomba dufata twe nk'abantu bagiye muri bisi ngo turabona umukonvoyeri umukiriya yinjiye muri bisi arakwinginga. Mugabo usohotse ni we wende mbiyo. Twashaka tsabiba baskarubise ko abantu bapfuye. None yari gufata amasaha ngaha. Nta masaha yari gufata me yari kubivuga apana ariko ariruka nk'ubucerewe. Sivyo kanguka hajya mu yumviriza imara iminota ingana kubera iki none dada kubera iki mutari ko muraha agaciro ibikorwa Imana yakoze kubera iki muri kanguka abantu bo muri kubera iki muri kanguka bakize muri ko mwifokarisi je ndiko ndasaba c'est pas trop tard Evangeliste Chris Ndikumana bigashika ino video bikagushikira ndakwinginze fata umwanya ugire point de presse officielle pour les gens baje mu gitera baje mu gikorane wateguye bakakugwa ko ubuzima namwe utagomba kubigira officiel twizere yuko officieusement uri kurafasha imiryango yabo kuko ari nko busanga badafite n'ingene bahambisha bajya abantu ariko data vuze exagérer vraiment turabisavye badufasha none ni bibi basagira agasufi na umutwaro wose ushiza kuri Kristo Ndikumana Evangeliste jewe ku ruhande rw'iwanje ndagushimiye kagaga Jesse ndikagaga ndashimikaga kugira gira zinye kamera tugende turatangiye gushavuza umwana wa Kristo Ndikumana mbe Jesse oya jewe kuva mu ntango nakubariye ipoint of view twayizanye kugira ibi bintu ntibizogaruke rero umuntu ashobora kuvuga uruhande runini amini nk'umuntu yarahari ariko ku kintu kijanye no gusaba imbabazi kwa Kristo Ndikumana uburyo bwose yobikoramo essentiel nuko rega nta nivyo yokora kubera nuko yagize reaction
hategekwa n'abanategeka nimwe murumva je navyo numubwira ngo aca usanga ari bon bakunzi ba Yagatective reka turangirize ngaha dada ndamushimiye ko yamparirije ariko atashigikiye Chimamanda jewe uzorayo mu buzima bwanje sinigera ashigikira umuntu wari we wese parce que ndashira mu bwenge mugo umunsi Chimamanda azovuga ibintu vya vrai nzomushigikira je sishigikira umuntu shigikira iciyumviro ciwe shigikira iciyumviro c'umuntu sishigikira umuntu nukuri nanye nico gituma nagutaho rero Imana ibandanye kwezagira wakoze cyane bakunzi ba Yagateke Imana ibandanye bahezagira muhezagirwe turangize tuvuga ngo abakunzi bakanguka twarangije ntabi abakunzi bakanguka nk'uyu mugenzi wanje mubandanye muyumviriza muganda bahamagarira kwizera Imana gusumva kanguka nikiza hakizimana